Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ivy'ubutunzi, aho ikigega mpuzamakungu FMI kivuga ko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bwifashe nabi cane ku buryo abanyagihugu bari mu bwoba bibaza ibigiye gukurikiraho nyuma y'imibare idahumuriza FMI yatanze igaragaza uko ubutunzi bw'igihugu buhagaze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banke nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB igeze aharindimuka ku buryo atamafaranga igifise, aho ubu ngubu Burundi bufise amafaranga y'amadolari atabemerera kugura ibyo bakeneye hanze igihe kirenze indwi zibiri gusa. Ibyo nibyo biriko biratera abanyagihugu ubwoba, bakibaza aho igihugu kigiye kujya ndetse n'uko abanyagihugu bagiye kubandanya babaho mu gihe bari bamaze iminsi bariho mu ngorane zikomeye cane, none ibintu bikaba bigiye kujya byaba bibi cane, aho nyine byagaragajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FMI ivuga ko nyine Burundi bufise ikibazo gikomeye cane kijanye n'ubutunzi. Ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rwa 58%, aho bitigeze bibaho mu mateka y'u Burundi n'igihe igihugu cari kiri mu ntambara. Ntago ifaranga ry'u Burundi ryigeze rita agaciro ku rugero rungana gutyo. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi bijanye n'ubutunzi ariko bidahumuriza, aho Perezida Ndayishimiye yamaze kwikangura ibara ryaraguye, aho ariko arakora impinduka zitandukanye muri BRB kugira ngo arebe ko hari icyakorwa, ariko bikaboneka ko ubutunzi bwarangije kononekara ku buryo ibi bintu bishobora gusiga bimugizeho ingaruka zikomeye cane. Mu minsi yashize yahoze yagiriza uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Niyongabo kariwe utuma ibintu bitagenda neza ngaha mu gihugu c'u Burundi, akamwagiriza ko ariwe anyegeza amafaranga kugira ngo aduze agashavu k'abanyagihugu. Ibibazo byose bikomeye byari bihanze igihugu c'u Burundi ari ibijanye n'igitoro ndetse n'isukari, byose yabishiraga ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Niyongabo, akavuga ko ariwe atuma ibintu bipfapfana ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo amunanize. Ariko byarabonetse nyuma yaho General Niyongabo akure mu mabanga akanapfungwa ko ari remetanya yakorewe na Perezida Ndayishimiye, kuko aho kugira ngo ikibazo gikire ahubwo ibibazo byagiye byiyongera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ejo bundi yafashe amafaranga menshi y'abanyagihugu arayonona, ngo ariko arahindura amafaranga y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, avuga ko ibyo bintu namara kubikora ubutunzi bw'igihugu buzahita bwifata neza kandi n'ifaranga ry'u Burundi rikagira agaciro. Ariko aho kugira ngo ifaranga ry'u Burundi rigire agaciro, ryahise rita agaciro ku rugero rutarigera rubaho, aho bamwe mu bategetsi bakomeye cane ndetse n'abanyagihugu bato bato bariko baridogera Perezida Ndayishimiye ko afata ingingo kandi izo ngingo ntizigire ikintu na kimwe zimarira abanyagihugu, ahubwo zikaza zije kubahombya. Aribyo biriko birababaza muri no minsi. Amakuru yo kumutembagaza ku butegetsi ageze hehe? General Prime Niyongabo yoba ageze he umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye ku butegetsi? Ubu ngubu Perezida Ndayishimiye arafise ibibazo bikomeye cane, aho ibintu nka byose byamaze kumunanira, aho yananiwe kubogora ubutunzi bw'igihugu, umutekano akaba yarananiwe kuwushira ku murongo, ndetse akaba yariteranije n'ibihangange nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho nyine nta mutegetsi akomeye cane akimukunda kubera ukuntu akunda kumaramaza abategetsi, abatuka ku murango izuba riva. Ibyo byose bikaza bibashavuza, ariyo mpamvu bose bishize hamwe kugira ngo batembagaze ubutegetsi bwiwe. Ariko abanyagihugu bato bato nabo bamukundaga, biraboneka neza ko nabo bamaze kumukuraho amaboko kubera ukuntu ibintu nka byose byazimbye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba nta n'inyishu ariko aratora kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwifate neza. Hari amakuru menshi atandukanye tumaze kubakusanyiriza arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaba ubutunzi ndetse n'ari kuvugwa muri politike, aho ibihanganye nka byose byahagurutse kugira ngo byikureho Perezida Ndayishimiye, ndetse n'impinduka zikomeye cane ziriko zirakorwa mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ibyo byose bigakorwa kugira ngo Perezida Ndayishimiye arebe ko hari icyo yakora ngo abogore ubutunzi, ariko bikaboneka ko yamaze kubimenya ibintu byararenze urugero, kuko ubu ngubu Burundi burafise ibibazo bikomeye cane ku
ku buryo amafaranga mvamakungu Uburundi bubitse adashobora guhaha ibintu bakeneye nibura mu igihe kirenze ibyumweru bibiri. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru wifuza kujya uba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubutunzi bw'igihugu ntibwifashe neza bivugwa n'intumwa za FMI. Intumwa z'ikigega c'isi yose FMI zari zimaze iminsi zisuzuma uko ubutunzi bw'u Burundi bwifashe, zaraye zisohoye itangazo risozera urwo rugendo. Incamake y'ibyo izo ntumwa zabonye ntibihumuriza na gatoya Abarundi bagize ubwoba kubera ibintu byavuye muri ico cegeranyo kimaze iminsi gikorwa n'iryo shirahamwe mpuzamakungu FMI nyine rireba iby'ubutunzi, aho ryagaragaje ko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bwifashe nabi cyane. Mu gihe muri ntwarante 2023 Uburundi bwari bufise amafaranga mvamakungu ashobora kurangura ibyo Uburundi bukeneye mu kwezi n'iminsi 10, ubu ayo mafaranga yaragabanutse cyane ku buryo igihugu gisigaranye amafaranga ashobora kurangura ibyo Uburundi bukeneye mu ndwi zibiri gusa. Ibyo ni ibintu biriko biratera abanyagihugu ubwoba, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze Abarundi, aho nyine abanyagihugu bato bato bari basigaye bamufisemwo amizero nabo batangiye kumutakariza icyizere, mu gihe abagwizatunga ndetse n'abajenerali bakomeye cyane bahoranye mu mugambwe ku butegetsi bo batanguye kumwikuraho bakavuga ko ariko arabahemukira, aho ari gufata ingingo ntawe agishije inama, kandi izo ngingo bikaboneka ko atari izo gukiza igihugu ahubwo ari izo kuroha igihugu mu manga ikomeye cyane, nk'amafaranga aherutse kononwa n'umukuru w'igihugu mu guhindura amafaranga y'inote y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, ariko aho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugire aho buva n'aho bujya, ahubwo bwahise bumanuka ku rugero rutarigera rubaho. Ibyateye bamwe mu banyagihugu agashavu, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu asigaye afata ingingo ntawe agishije inama aribyo biri gushira igihugu mu gihombo, akaba ariyo mpamvu nyine bishize hamwe nka bose kugira ngo bamurwanye. Ibiciro byabandanije kuduga ku rugero rwa 29 kuva muri 0 gushika muri Myandagaro 2023. Ifaranga ry'u Burundi ryarabandanije guta agaciro ku rugero rwa 58. Ibi ni ibintu biriko birababaza Abarundi b'ingeri zose, aho bavuga ko ifaranga ry'u Burundi ritigeze rita agaciro kuri uru rugero. Abanyagihugu bakavuga ko n'igihe igihugu cyari kiri mu ntambara ifaranga ry'u Burundi ritigeze rita agaciro, aho benshi bavuga ko nyine ibiriko biraba muri kino gihugu ari ibintu biteye ubwoba kandi ari ibintu biteye isoni. Ibyo byose nyine bikaza byerekana intege nkeya za Perezida Evariste Ndayishimiye zo kurongora igihugu c'u Burundi. Murazi ko mu minsi yaheze umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyanu Rikuriyo yavuze amajambo akomeye kandi anateye ubwoba, aho yabwiraga Perezida Evariste Ndayishimiye amubaza impamvu yama mu ngendo, ariko bikaboneka ko izo ngendo akora ntaco zimarira abanyagihugu, nta nico zizanira igihugu. Akamubwira ko aho kugira ngo ajye yama mu ngendo yapfuma akajya aguma mu gihugu akareka kwangiza amafaranga y'igihugu, kuko izo ngendo akora ntaco zungukira igihugu, kuko biraboneka ko yangiza amafaranga menshi ariko ntagire ayinjira. Murazi ko amafaranga akoreshwa n'umukuru w'igihugu mu ngendo yagwijijwe inshuro nyinshi cyane. Ibi byose nyine bikaba biri guhombya igihugu c'u Burundi, mu gihe ifaranga ry'u Burundi rirabandanya guta agaciro kandi n'amafaranga mvamakungu akabandanya kubura mu gihugu, aho ubu ngubu amafaranga mvamakungu u Burundi bubitse atabemerera gusuma ku isoko ibyo bakeneye igihe kirenze indwi zibiri. Ibyo ni ibintu biriko biratera abanyagihugu ubwoba, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi mu gihe bibereye mu njyane zijanye no kurwanira ubutegetsi, aho afata bakamufashije kugira ngo batunganye igihugu akabashira mu munyororo, aho Abarundi batari bake batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ko yakora ibishoboka byose kugira ngo ashire igihugu ku murongo, byamunanira nyine agapfuma agatanga imihoho. Muri Kigarama 2023 amadeni y'u Burundi azoba ageze ku rugero rwa 70
gatatu kw'ijana y'umwimbo w'u Burundi wose. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba ku buryo bukomeye cyane, aho abarundi batari bake basigaye babona ko umugambi wo ku butegetsi wamaze kugurisha igihugu, aho nyine igihugu gisigaye gifise amadeni akomeye cyane kandi menshi cyane, binaboneka ko ata kintu na kimwe kiriko kirakorwa kugira ngo leta itangure kwishura ayo madeni. FMI iratanga impanuro zitari nke zibikwiye guhinduka, ariko ntaho zitaniye n'izama ziriko ziratangwa. Hagati aho mu kanya izo ntumwa zariko ziragendera igihugu, umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari yarahagaritswe ajanwa mu ibohero yagirizwa ibyaha bikomeye cyane birimwo ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro. Ibanki nkuru y'u Burundi BRB isanzwe inakoreshwa n'igisata gisanzwe co mu biro by'umukuru w'igihugu. Mu bindi bihugu ibanki y'igihugu irahabwa ubwigenge bukomeye, uyirongora nawe atorwa mu ncabwenge zikomeye mu by'ubutunzi kandi amaze kwerekana nyine ibyo ashoboye. FMI isanzwe yaremereye Burundi ingurane ya miliyoni 261 y'amadolari izotangwa mu kiringo c'amezi 38 kuva muri Mukakaro 2023. Abahinga mu by'ubutunzi baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bafatikanije kurongora igihugu c'u Burundi atangiye ingingo nimwe bariko barafata kugira ngo barengere ubutunzi bw'igihugu, ahubwo ingingo bama bafata buri gihe ni ingingo ziza konona n'utuke twari duhari, kandi bikaboneka ko n'amafaranga y'agaciro yari muri BRB yose yateruwe n'ibihangange bikomeye cyane bigwiriye mu mugambwe ku butegetsi nyine bishaka kunaniza Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko benshi bakanagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe ko amafaranga y'igihugu bayonona mu kwishimisha ndetse no gukora ibintu biboneka ko ari ibintu bitagira inyungu na nkeya bizanira igihugu, kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bama mu ngendo zitagira icyo zinjiriza igihugu, ahubwo ukabona ko ari ingendo zitwara uburyo bwinshi igihugu. Murazi ko nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye hari urugendo aherutsemo muri Amerika, akaba yarajyanye umuryango we wose kandi bikaba byaratwaye uburyo butari buke igihugu. Ayo akaba ari amafaranga yagafashije kugira ngo igihugu gitere imbere, ariko nyine akaba abandanywa kononwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanga ingufu ndetse n'ubushobozi afise bwo kurongora igihugu, kubera akajagari gasigaye kari mu butegetsi muri no minsi. Ejo bundi Perezida Evariste Ndayishimiye aho yafata urugendo ajya hanze y'igihugu yasize asinye dekara ikura amabanga Prime Niyongabo, ariko uwo mushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arabye ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arafata ukuntu ziriko ziragwisha igihugu mu kaga, yahisemo kwanga gusinya kuri iryo gete rikura amabanga Prime Niyongabo. Ibyashavuje ku buryo bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, agahita avuga ko umushiranganje we wa mbere nawe atanguye kwigenza nk'uwo yasubiriye, aho nyine ngasigaye afata ingingo akanga kuzimushigikira. Byose nyine bikaba byaramuteye agashavu gakomeye cyane, ariko bikaba byaranateye akajagari gakomeye cyane mu bategetsi bo hejuru, aho abajenerali nka bose bavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabasuzugura kandi ariko arafata ingingo zidakiza igihugu, ahubwo agafata ingingo zitura igihugu mu manga, aho nyine byahise bikomera cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye nyine abamukunda bakaba bamusaba ko yakora igishoboka cyose akajya abanza akabaza abahinga mu by'ubutunzi ndetse n'iby'umutekano kugira ngo afate ingingo nk'izo aba agiye gufata. Ibintu rero byarabandanije biba bibi cyane, ku buryo Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi yavuze ko byanze bikunze akurikije ukuntu yakoze igishoboka cyose kugira ngo akingire ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko icyo amuhemba akaba amuhembye kumubogoza mu mabanga, nawe agiye gukora ibishoboka byose akamwihora akamwitanga, aho nyine yahise yifatanya n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ubu ngubu hakaba ariko haraba amanama y'urutavanako y'abajenerali bakomeye cyane barwanye mu rugamba rwa CNDD bose bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu ariko arabahombya, kandi bikaba biboneka ko ashaka gutura igihugu mu manga kubera ingingo ariko arafata akazifata atarabye ingaruka zigiye gutera. Ingingo yo guhindura amafaranga
ibipapuro, inote z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 ni ingingo yahombeje abagwizatunga n'abajenerali batari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu kubisigura yavugaga ko ayo mafaranga impamvu nyine ngo ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ari uko hari abanyagije mu mazu badashaka kuyagarura muri banki kugira ngo akoreshwe. Ibi byose akabigaragaza nyine avuga ko ariyo mpamvu yemeye kuyahindura, ariko ikigaragara cyo ni uko kuva yayahindura amafaranga y'u Burundi yagiye yata agaciro ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bibajije ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze, niba yari yabanje kubyigaho canke se niba yari yabanje kureba ingaruka bishobora gutera. Hari amakuru menshi atandukanye avuga ko nyine wari uhoze arongoye banki nkuru y'igihugu BRB yaba yaragize uruhara rukomeye cyane mu guhindurira abo bagwizatunga n'abajenerali amafaranga yabo. Ibyo nyine bikaba byarahise bituma nyine umugambi Perezida Evariste Ndayishimiye yari afise utaragiye mu bikorwa, ariyo mpamvu nyine mwabonye ibintu bihinduka biba bibi cyane, aho kugira ngo ifaranga ry'u Burundi rigire agaciro ahubwo rita agaciro ku rugero rutarabaho. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe adashaka gukorana n'abo bagomba gukorana, nyine igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo bikomeye cyane, kuko ariko arafata ingingo aho kugira ngo zikize igihugu, ahubwo bikaboneka ko ari ingingo ziza gusambura n'ibyari bihari. Murazi impinduka nyine zimaze iminsi zivugwa mu banki nkuru y'igihugu BRB, aho habanje gukurwa umukuru wayo akanapfungwa Murengerantwari Dieudonné, ubu ngubu akaba apfunzwe nyuma y'uko nyine akuwe agapfungwa, n'uwari icyegera ciwe ca mbere nawe yakuwe. Nyuma y'iminsi 3 umukuru wa banki nkuru akuwe, icegera ciwe ca mbere nawe nyine yasubirijwe. Desire Musharitse yasubirijwe n'umukenyezi yitwa Irene Kabura muri hano. Uwo mutegetsi asubirijwe ari mu nama i Marrakech mu gihugu ca Maroc. Inama zama zitegurwa buri mwaka ni banki y'isi hamwe n'ikigega c'isi FMI. Muri iyo nama bari kumwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta, bakaba banategerezwaga kujana n'umukuru wa banki nkuru BRB. Bafashe urugendo ku munsi wa gatandatu, umunsi Dieudonné Murengerantwari yatwara BRB yatabwa muri yombi, nyine akaba ariho bagiye, akaba ariyo mpamvu nyine Murengerantwari yasigaye, kuko we yari yamaze kugera mu maboko y'inzego z'umutekano, aho bariko baramubaza nyine amanyanga akomeye cyane ajanye n'amafaranga y'amadolari yagiye asohoka mu buryo butemewe n'amategeko, akaba ari nabyo nyine biriko birahombya igihugu, aho nyine u Burundi butakibashije no gusuma ibyo bikeneye ku isoko mpuzamakungu igihe kitarenze 7. Hari amakuru turiko turabatohoreza arabana n'uko nyine ibintu byaba bitifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho u Burundi bwabugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe. Ni byinshi nyine twamaze kubatohoreza, turi buze kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wifuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.